Tarsis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Bica kuri Tarsis Hope Ministry TV. Urundi munsi twongeye guhura namwe, murazi ko tubakunda. Nipote turakingiwe Mr. Pro kuri mikro ya mbere, mikro ya kabiri ibubafu bwanje ndi kumwe na Darlene mwaramutse. Mwaramutse neza. Ni mwaramutse cyangwa ni mwiriwe? Twiriwe. Akazina kanyu ninde? Nitwa Darlene. Gachuti Keita irashitsa Darlene. Gachuti Keita irashitsa Darlene. Shatse osaba kuposa. Ibyo bwanje ndi kumwe n'undi mwigeme mwiza cyane atagasa. Mana badata ba DJ. Mwayibonye. Mwitwa bande? Bella. Bella fiseri mwana rabatizwa. Ineza Bella Gloria. Ineza Bella Gloria. Kabona nakiri no musi ngeze. Musa kuja muri repetition. Amazina nkabanda nkaya bossa. Mwatsimye cyane byo gutaramana namwe, murasa ko batumire bacu muri kino kiganiro kwandika muri commentaire mukutubwira indirimbo ziri mwifuza ko tubavugiriza. Muri tubatubira indirimbo zo mu Burundi, hakujye y'amazi, muri buca Kongo, Tanzania, u Rwanda, Kenya n'Uganda. Abarinzi batandukanye bariko barakora neza, muraza kubumva hano. Turi kumwe na Bella na Darlene, turi kumwe namwe kandi gatanu kuri karumuna kako. Twinjira neza muri kino kiganiro n'akarimbo k'umuririmbyi wo mu gihugu ca Kongo yitwa nde mukaya turamugarukako. Moi je suis un fou de Jésus. Na kotongo la nzambe Bavyitiriwe ubu. Elena Sanzaro umwe marongora ruwanje uvumbuye. Ariko nyuma agirisha ruwanje atareka aratamba mwabona mu ndari. Now. Okay, kenda. Mwese. Juri karani mumbazi. Banda nayo. Bakongomani bagira uko abayasoje umukande. Numurinda mu cha Kongo mwite Ali Kambumba kuvalia RDC Goma, hajya ni Goma canke ni Lubumbashi. Tuzomutumira tubwire ari indirimbo nziza zage zifasha abantu benshi mu iglesi wacu ni wanyu muri Louange. Avuga ngo fanda nayo abaturi kumwe n'abendere bakabayize twagiye. Nuko batamba bagende ko. Okay.
agenda tamare nawe unashobora gutamba ugatambana natwe kandi witsimvye ntawe uzokutsimbura sawa tugahindurira tugaruka mu gihugu c'Uburundi ku mudiho mwiza w'Ibotswana mvirizi Egera kamikro nakoze ikintu uyu muri iyo mwumva gute Nipone naratse kuririmba Frank. ibyo birenga Ya. umuririmbyi mwumva gute wowe reka kumupanira Umuremzi bro ararenze cyane. Cyane. ugize gute umuririmbyi Arakatse. ariko ntagwana akaze mu kuririmba Akoze mu buryo bw'impembo. okay Turashimira cyane mwakoze bari dukurikirana kiganiro cy'uno munsi natwe kurangirira ariko mbere ko kirangira bari kumwe na Bella bari kumwe na Darlene bari kumwe nawe kandi bari kuradukurikirana show y'uyu munsi wayibonye gute Ahubwo yashirande. Sinzi yuko kama nkuko. Zaru na bad Darlene show y'uyu munsi wayibonye gute bikunaniye no kunubivuga n'Rwanda bimenyetso ntari kuratwumviriza ariko batari kwarayimbonesha kure ukoresheje umwanya w'ijwi uyibonye gute show y'uno munsi Batesa cyane rupa natanze cyane narusha meme nitugomba yabitse. ubutambe bwacu bwose bw'ubusa mu mwami nuko namakaza kubana natwe inshuti n'abakunzi b'ibiganiro cya Traces Hope Ministry TV muri sinema muri iki turagirije ko umukozi w'Imana wo muri acu witwa Kintu Misaka cha Bujumbura wapi
ni mu Burundi hariya mu ntara ya Cibitoki mwita Pastor Maurice yikubita muri Bible asoma ijambo ry'Imana agenda tuzanira indirimbo nziza ayita umutunzi n'umworo muriko murayumva n'indirimbo nziza cyane yafashe imitima ya benshi tugira ko tumuramutsa Pastor Maurice uri hose akakapotswana turu watuzaniye nawe haguruka ukabyine n'abawe n'umuryango we reka imbere ko dusoza nazo tubaye tugaceka tukabyine reka turamutse turasisere mu gihugu cy'Amerika no Imana yamuhaye umutima wo gufasha abandi muri ministeri akavuga ati imfuvyi abapfakazi oya yavuze ngo gufasha imfuvyi abapfakazi n'abantu nikora ni kimwe ibimenyetso by'urukundo ni muri Tasis Hope Ministry TV kiracibwa ciwe katusoze rero biganiro tumushimira tunamukeza hari hose tubashimira ko mwabanye natwe ibiganiro byacu biragiye kubandanya mu bindi minsi ariko kiganiro cyo kuno munsi ntabwo kirangiriye makoze kubana natwe tuzosoma ibiganiro bikurikira naho gutaha bye. Tasis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga duhamagare cyangwa twandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.